Gasita atumpingi kama mtusi. Ingelikuwa tunapinga gatusi Gasita kome mtusi, leo watusi wasingelionekana Uvira. Tangia M23 ianze kukuya na vita yake, walishaua watu wengi Nord Kivu. Muko batemwe ba journalist. Bukavu walishaua watu, wanafunga watu, wanafanya mabaya kila aina. Lakini sisi kwenye tuko na watusi mteritwari ya Uvira, akuyakufa hata mtusi umoya, akuyafungwa hata mtusi umoya, akuyanyanyaswa meme hata nyumba ya mtusi. Lakini tunaprotege watu wote. Sisi tunapinga Gasita kwa sababu Gasita iko na esprit ya M23. Gasita ni M23. Ndio maana tunampinga. Mwaramutse, kimwe mu bintu nkunze gusemerera ni ibintu bijanye na milice. Aba milice na cyane cyane nkunze kuvuga kuri zo mbonera kure. Personnellement je ko ndavyumvira nuko hatagomba kuba hariho aba milice mu Burundi, hatazo kuba hariho imbonera kure. Uburundi ni igihugu gifise ubutegetsi, ni igihugu gifite igisirikare, intwaza mpeto, intwaza ngabo, ni igihugu gifise abapolisi, ni igihugu gifise sinzi ko bafise abajandarume nuko babita, ariko ni igihugu gishoboye gushira abantu abo cifuza ko bakwiye gukingira igihugu n'izindi nzego bakazashira mu nzego, bakabazwi, bakabaha formation, bakabigisha haba ivy'ubushobozi bw'igisirikare canke bw'ipolisi canke ubundi mutekano kine gucunga, bakanabigisha n'ivyo kumenya amategeko y'igihugu gukora kenshi na kenshi. Iyo ushinzwe ivyo kubahiriza umutekano, ivyo kubahiriza amategeko, ifoko ayo mategeko uba uyazi. Ariko imbonerakure tukome ama milice menshi, ivyo bushobozi ntabwo baba bafise, ubwo bubasha ntabwo bafise, ubwo bukoriko ntabwo bafise, iyo responsibility nta niyo bafise, nta nuvuga na control nziza ibihari, kuko mu gisirikare uvuga uti colonel runaka afise matricule nini akora mu kambi nini, hakaba hari hierarchie aripotinga kuri naka, nawe yavyigiye kujera abantu bari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Mugabo ivyo bintu mu biva milice ntabihari. Ico gihe rero niho baca bakora ibintu vy'amafuti vyinshi cyane twagiye tubona muri Afrika. Iyo tuvuze nk'ikintu ca genocide muri Afrika, ucubona directement igihugu cy'u Rwanda baravugwa cyane intera hamwe zari milice, nibavuga igipolisi, ndavuga igisirikare, ukamenga nizo zari hejuru, nizo zari on charge, nizo zari bazaze control y'igihugu à l'époque. Uvyiyumvire ko nawe uvyibaze ukuntu utumva ariko avuga ati gisirikare igipolisi cyavyarimana kuvuga ngo intera hamwe. Ico ni kimwe. Ikindi gihugu kandi twabibonyemo genocide ivugwa muri igihugu citwa Sudan. Burya Sudan hari genocide muri Darfur muri kikinjana. Darfur donc naho nyine avuga ko ari milice bitaba Janjaweed bakoze iyo genocide. Bref, milice nta gihugu nta kintu ciza turumva bakoze, ahubwo ico bakora ikintu kibiguza. Ahubwo danger rero abantu batabona nuko milice hagera igihe ikaba très puissante, je ne sais pas, igatangura kugira inguvu zegere izigisirikare, igatanga guhangana n'abasirikare. Ndamaze kuvyumva ko nubwo bitari generalize no mu Burundi ngo aba milice imbonerakure bashobora gufata umuntu w'umusirikare afise ni grade rikomeye ngo bakamuboha bakamufunga canke bakaja kumupfungisha. Ivyo bintu mu bihugu bizima navyo twari twitezemo. Tukuze kuvuga Burundi ngo buzoba nkagiye gihugu cya kiriya, mugabo umenye ko nka Haiti nuvuga ko ari militias, naho ni nk'imbonerakure n'izindi mbonerakure A n'izindi mbonerakure B baguma bakontrola igihugu cyananiye ko gitwagwa, cyananiranye. Mu Burundi tubashika ngaho, ariko twashaka tutuhashika. Aho kandi utaguye kure cyane, aho muri Congo hariho iyindi milice, izindi mbonerakure bitwa Wazalendo. Now ivyo bintu by'aba groupe d'autodefense yaba yo Wazalendo sinzi nyambari twirwaneho n'ibiki, en fait ni vide ya gouvernement. Sécurité y'igihugu, intégrité territoriale nkuko abakongo bayita, ubusugi bw'igihugu, ako n'akazi k'igisirikare. Iyo uvuze uti abantu nibirarire, abantu nibigwaneho, ni ukuvuga wemeje yuko ico gisirikare cyananiwe, uvuga ko ico gihugu cyananiwe, ni ukuvuga wemeze ko ari failed state en général, kuko mu bihugu vyose sécurité y'abenegihugu ni ya leta. Au moins sécurité ku mupaka, peut-être à l'intérieur bashobora kurana sécurité privée, je comprends. Alors ngiye kwa Wazalendo, ibintu vyabaye muri Congo ibukavu uko navyumvise nivyo giswahe numvirije, il paraît que abazalendo babarungikiye umugenerale baramwanka, barungikiye umugenerale Bukavu ibuvira, sinzi ko bari bamwize ngo abe ari we chef w'ama operation y'Ibuvira, je ne sais pas, baramwanka. Now
singomba kuja mu ma intricacies y'u Rwanda n'Uburundi n'Ubuganda n'ibiki y'abakongo n'abantu bari mu gisirikare no muri tamaje y'igisirikare ivyo bo bashi murabizi canke muravyinuba canke mumva bivugwangwa ico cyo nagomba kuvuga yavuga gusa guko ahantu hari milice ikomeye gusumvya gouvernement central Kinshasa aho bari gukumura bavuga ati uwo ntitumushaka ariko bifashe mvuze ngo yari umuntu mwiza baramushatse nta nuwonzi nta nico ndabizi ko gusa kumva the fact que gouvernement central irungika umuntu w'umusirikare afise grade ya general muri mu gasite gatoyi nabanyara kavu umuji wa Uvira sinabizi kwa n'umuji none kwa n'umuji no kwitwa bita ngo n'umuji sorry abantu bahari badafise ikibanza muri constitution y'igihugu canke muri hiérarchie bavuga ati ndashobora gukorera hano donc mvuze kuvuga gusa izo fia nizo naje mba mfise kwa gihe akaba ama groupe ari non contrôlé adafise hiérarchie adafise constitution obligation de la constitution agafata décision aussi importante que umutekano w'igihugu hagati reka muvyumvirize hanyuma mumvirize mutire conclusion yanyu encore une fois ntaga baza kumbwira ngo turamuzi cyavuga gusa de fact le fait que à supposer que ndumuntu c'est pas umushinwa numvise ko Xi Jinping yarungitse umusirikare muri province ya Guangdong hanyuma hakaba milice mu Rwanda kivuga ati uwo ntitumushaka ihe example nk'iyo canke c'est pas mu Faransa president Macron arasaninze general c'est pas Forvillon aje kuba umusheje umutekano Marseille hanyuma akaba milisi Marseille kavuga ati nope ntiyinjira iyo image en fait cyangwa uri mu UK Keir Starmer akarungika umuntu muri c'est pas Manchester hanyuma abantu Manchester hakaba hari gangi ivuga ati nope we don't want katumvise hari mu giswari cyo muri Congo bonda cyo kugaza gusiga ivyo nshoboye mugabo nitagitayidi kisore cha Congo najua. Na mpenzi mtazamaji unaitazama Shayede TV, hapa ni Uvira jimboni Kivu ya Kusini katika jiji la Uvira, na hapa tunakuonesha matukio yote inayoonekana katika jiji la Uvira kwa sasa. Nitakia mida za asubuhi, hakuna pikipiki, bajaji wala gari. Abantu menyere Uvira uyu muji ni kumeze canke yagiye muri Backstreet. Uyu muji wa Uvira nukumeze nta kaburimbo na kavumbi nk'uku ndibutse ntuzeye Laurent Yohurume umuhisi Laurent Yohurume agikora kuri BBC yageze gukora reportage kuri igihugu ca Charles Taylor muri Liberia aravuga ati abantu bamaze imyaka bagwana je ne sais pas qui combattent et pourquoi ils combattent, donc c'est pas ati sinzi abantu basigaye bariko baragwana sinzi nico bariko baragwanira kukumva bari bamaze kugisibanganya igihugu none Ubuvira nibwo muri ko muragwanira. Ari katika jiji la Uvira inayofanya kazi, maduka pia zinafunga. Kwa hiyo hakuna kazi zozote zinazofanyika sasa Uvira. Hii ni katika hali inayotanda sasa jijini kati Uvira, na kuweza kabisa wazalendo wanaendelea kupinga kwa kuwekwa hapa ambaye ni jemadari Gasita ambaye amewekwa hapa kwa kuja kuongoza jiji la Uvira, na majemedari wengi na vitengo vingi vya wazalendo viendelea kukataa katu jemadari huyo kuweza kuingia hapa jijini kati Uvira. So iko navyumva murankosora bavuga giswari cyo muri Kongo nuko barumungitse Gasita umujenerali Gasita kuba we arongora mu Buvira. Sinzi ko musanzwe ibisagara muri Kongo naho bitwa n'abasirikare ko kubara kiri mu ntambara birumvikana, hanyuma abazarendo baramwanka none ubu urabona yuko ari ville morte en fait, urabona ko ngo amaduka rugaye ntakazi gakogwa ibintu nk'ivyo. Kama unavyoona nyuma yangu hapa watu wanatembea na miguu, maana hakuna hata baskeli kwa kutembea, maana hali si nzuri. Wazalendo wanazidi kulinda sehemu zote na kuonesha ya kwamba wakiendelea kumpinga jemadari huyo ambaye ni Gasita aliyeteuliwa kuja kufanya kazi hapa Uvira. Mpenzi mtazamaji unaitazama Shayede TV, utaelewa ya kwamba kwa eneo zote zile, kwa komine tatu zote za Uvira unazozijua, tukitaja Mulongwe, Kalundu mpaka Kavimvira, hakuna kabisa kazi zote zinazofanyika hapa. Donc hari amakomine atatu mu Uvira: Mulongwe,
como Lundu, Kavimvira umva sinigera munyura muri Congo ariko gisagara kimeze ukuntu niba ariyo Buvira bariko baragwanira. Oh well. Ariko Congo vyagendeye gute pe igihugu cuzuye inzahabu n'ahantu hari kuzigwanira mugabo ntibabe baracubatse ngo bapfume bagwanira ahantu hakubuye, you know. Donc vyumvikana nyene ko bagize ville morte nta mapikipiki ari gutembera sinzi ko imodoka peteza kuba zihera fa pasme nabonye imodoka nabonye ibintu vy'itukutuku ariko nako ari ville morte abazalendo bavuze ati nope we are in charge. Kamera zetu zimeweza kumripoti ambaye ni jemadari Rene Itongwa. Atakuwa na mengi ya kuongelea kutokana na hatua hizi ambazo na hali sasa tete ambayo inaendelea kuonekana jijini kati Uvira. Endelea kuwa nasi na kuendelea kuitazama Shayede TV kwa hatua zote hizi ambazo zinazo ikumba jiji la Uvira. Okay, nibaza ko bagiye guha interview uyundi ngano mu general wazalendo agiye kuvuga ku bijanye n'ingingo zafashwe. Urabona ko ari kumwe n'abantu sinzi abantu babiri n'abasivile ndabona umenga nta nko bafise nibatazi nyegeje ariko hariho babiri b'abasirikare / militia / wazalendo bari arme jusqu'au dents. Jambo sana ndugu mtangazaji. Waweza kujitambulisha? Mimi kwa majina naitwa Luondo Tambwerene Itongwa Mkandama. Okay, uwo n'umuzayirwa Sandoto. Okay, abantu bahora muduta uyu muntu n'umuzayirwa Itengwe Tamaranero Indepela uwo n'umuzayirwa iryo zina you can miss it. Manda tunasikia mji umechafuka kwa siku ya leo, risasi zinalia huko na kule, tunaona wazalendo mko wima FARDC wima. Nini kinaendelea? Risasi haijalia ila hali ni mbaya zaidi, na sababu ya hii hali ni kulingana na usalama wa nchi yetu ni mbaya. Sawa gisi mnajua ya kwamba nchi yetu kwenye kuvamiwa na M23. Kwa hiyo M23 majeshi ya Rwanda na muungano wao wa Kitusi wenye kuja kuvamia kwa ajili ya kunyang'anya nchi yetu. Kufatana na hiyo, aliyekuwa komanda region Asego chargé na operation na renseignement ni wao walikuwa Bukavu. Afu Bukavu waliacha wanauzisha Bukavu. Walipouzisha Bukavu walikuja sisi kama vile wazalendo wa Kongomani, watoto wa Uvira, Fizi na Mwenga, Manyema, province ya Tanganyika, wazalendo wote na wale ambao waliotoka Nord Kivu, sisi sote tulifika hapa tukafunga furo kusema ya kwamba hakuna M23 kufika Uvira, hakuna M23 kupita Uvira. Hafu wao walikuja wanakimbia, waliingiza M23 akaenda. Wakati alipoenda Kinshasa leo inamrudisha arudie tena hapa. Numbatse ko ndiko ndabitahura ariko kumenya ko Bukavu bawugurishije hanyuma baca batemera nk'abahunga baja muri Uvira mugabo wazalendo baragaye bafatiye amafire Uvira ati nta M23 so kwinjira mu Uvira. None uwo muntu umva ko inyamba yoba yari muri M23 hanyuma caja Kinshasa baramugarukanye. Bref, kugira simbe nk'umunafiki nibaza ko uwo muntu uwo Kasita kintu kiyashobora kuba ari mu bwoko bw'abanyamurenge, nibaza ko ari ico en fait. Siku zenye kupita hapa akuyapita meme hata une semaine. Adui alijikosantre kutoka Bukavu kuingia, alitafuta njia ya barabara bilishindikana, bilibidi apite milimani tulideploye maelema, yani tulirenforce maelema yetu yenye kule Yulu. Adui alipigwa na ule adui yote alisha kurudia. Bana ingia phase B hivi deja baisha concentre ingine ma force. Kagame aisha sukuma manajeshi na ingine maranforo nyelisha bakuta pale gisi mnajua kwenye biko banasaidiana kurenforce rebellion yabo. Ndo banatumana huyu bwana Gasita, General Gasita akuye tena pour que akutaniwe hapa mui deuxième opération angalie kama gisi batakamatisha Uvira. Kwa hiyo sisi kama vile wazalendo ndo maana mumeona hii hali imechafuka, tulisema ya kwamba arudie aende Kinshasa kwenye wanimtumani. Bo nibaza ko ari kuvuga nyene ko nkuko bavuga hariho ama adui bari kugerageza kwinjira muri Uvira barabasugumye hirya no hino. None uwo mu General Kasita arungitswe kugira ngo aze nk'ukudoreya
ukuntu bazofata Uvira. Nawe uwo Gasita sindamuzi, naza ko Kongo kiri complicated. Ibiye ko Kongo kiri très très complex, extremely complicated. None umva ari kuvuga ko uwo muntu yaje kudorera ngo arabe ko bofata Uvira, aba nabo barahiye. Nawe nibaza ko guverinoma y'Kinshasa boro amaguverinoma kenshi na kenshi usanga abantu kuri ku mupaka barabanegrija. Nibwo no muri Tanzania kuvuga ko aba ari nk'abarundi they don't care, ntibabahaye, usanga ubuha butateye imbere. Ugiye ngahe Burundi ukaranga nko muza kumoso ku mupaka usanga abantu barabahevye, umenga se Barundi bosha ko vyarahindutse mugabo je dukura niko vyabimeze. Alors nibaza ko guverinoma centrale y'Kinshasa mu sanzwe itafata ko abantu b'ababembe b'abanyamurenge bakumupaka kwa abakongo abatakwari warundi wa Nyarwanda sigiwe nini ugaje usanga iyo mpamvu kumbura ko amamirise bigwanaho komorodi sinzi wazarenda ico gisikura mu kirimi ciwabo. Bo ico gihe rero Kinshasa yashobora gutuma umuntu blindly itabanje kubaza kumbura bene gihugu, itabanje kwiyumvira ayo ma complexities yose kuma ni complex mu bisanzwe kubera niba hari abanyamurenge sandutu bari mu gisirikare hanyuma aba mayimayi bakavuga ati twe abanyamurenge no turi kugwanya umvurungitse umugera y'umunyamurenge yashobora kuvuga ati ntitumushikiye. Bo warungi ku mayimayi nimba unamufise n'abashaka kuvuga ati uwo abandi n'abashaka kuvuga ati kubera ko urungice umuzalendo mu gisagara. Neza ko nabo bagira ikibazo cyo dutumende muri kajya karere, c'est très complexe. Mugabo le fait que en fait aba milice ariyo ifata décision, c'est très alarmant kubera après tout nguyu mugabo ashaka ari mu general mugabo est-ce que yaravyigiye yarize ibintu bya stratégie, yarize ibintu bya politique ngo ntabwo ari nécessairement always kurasana mu bintu bya politique bijamo vya diplomatie bijamo ibintu nk'ivyo. Ikindi Uvira kumenga ni ikintu ahantu hari enclave en tout cas region yose ikenewe novuga ikiro cy'umutekano bumvikanye ko nta kuntu uvuga ngo Buvira bufakuse kuri ntivyoroshe en fait ko wogira site itari partie du Congo kwa kumva utanguye kutumvikana guverinoma centrale Kinshasa ushaka twe turakantu kari independent yani vyumvikana biragoye. No, journaliste unajua kama mu FARDC ndo muko infiltration. Infiltration leo beaucoup de généraux biko arrêté Kinshasa. Biko arrêté sur base ya nini? Ni kwa sababu ya hiyo usaliti yenye wanafanya usaliti wa nchi. Meme niveau ya etat major general muko watu wenye balifungwa. Ndio hiyo probleme. Yaani Gasita kuwa FARDC sio kusema ya kwamba FARDC amuko badui. Mu FARDC muko ba infiltré na ndo hapo deja tuliwahi kubaona partir ya Bukavu banaacha banauzisha Bukavu kwenye kuko province region militaire. Inaweza kuwa muini semene kabisa hata adui iko nguvu anaweza kuwa na kudhibiti province mzima. Mbona sisi hapa Uvira tuko karibuni na miezi 6-7 leo tuko naenda amo, mbona adui yatutoa hapa. Donc no hari imikazo kinini amaje ati none mwe muko nawe ari wa FARDC ngabo yo ya Congo bishobora gute ngo ntimumvikana umva cyavuga ati nabo harimo baduye harimo abansi harimo infiltration hari nabo bamaze guhagarika arrêté gufata haba no muri etat major meme urumva ko batakifitaniye hariho ntuzuye breach de confiance, batakifitaniye confiance kuri ku gisirikare cyabo ntibakizera bakaba ko harimo adui. Ce qui est dangereux kubera ki adiwi umubwirwa ni iki to start with kuko peut-être ashobora kuraba izina kuvuga iti izina y'ikinyamurenge mugo nikibuza ko kumbura hashobora kuba abandi bayitwa amazina y'ikizarerwa cyangwa se umunyamurenge afite izina y'ikinyamurenge mugabo atari ku ruhande rwa M23 kuko ubisubiyemo nimba mvuze ibiganiro ntabwo abanyamurenge bose bacikiye M23 abanyamurenge usanga bavuga ibindi. Donc ni situation toroshe sinobabesheje sinobabanga ndafise umuti cyangwa ngo biroroshe ni situation toroshe et surtout que ngo navuze wazalendo en tout cas c'est pas une armée organisée nabwo ari gisirikare gifise administration d'ailleurs bitayima bayivana hehe usuje nyine ko ari hano bibutare ariko urumva ko ari armée informelle kuvuga ngo niwe bazosekuriza region canke igisagara ca Buvira urumva ko ari très 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 fragile, situation iri fragile cyane. Gusa sinababonye na sisi kama vile wazalendo. Kwa hiyo Gasita mnampinga tu sababu ni mtusi? Gasita atumpingi kama mtusi. Ingelikuwa tunapinga Gasita kome mtusi, leo watusi wasingelionekana Uvira. Tangia M23 ianze kukuya na vita yake walishaua watu wengi Nord Kivu, muko batemwe ba journalist. Bukavu walishaua watu, wanafunga watu, wanafanya mabaya kila aina.
lakini sisi kwenye tuko na Watusi mteritwari ya Uvira akuyakufa hata mtusi umoya, akuyafungwa hata mtusi umoya, akuyanyanyaswa meme hata nyumba ya mtusi. Tanga mwaje tuvuga Gasita ni mumaze ko yaramutusi ati apana ntabwo ari mutusi ntabwo ari ico tumanye kuba yari ico twari kuba abatusi ntibaba bari hano mu Uvira ati kubera ugiye muri Bukavu hayo M23 yafashe yaragira hohotera abantu irapfunga abantu irica abantu atariko twebwe hano turi nta mututsi numwe turafata ngo twice dupfunge canke tunyanyaze dukorere nabi, lakini tunaprotege watu wote. Sisi tunapinga Gasita kwa sababu Gasita iko na esprit ya M23. Gasita ni M23. Okay, donc on va ko mwagize kwa M23 kandi ko navuze ndusuka ko abanyamurenge bose bari muri M23 na kuko abatamushigikiye no mugano waza kwa byavuze. Ikindi bantu bakunda kuvuga ngo ku ruhande ruriya ndiko ndasura mu justice byavuze nta kintu nongeye ko nakinde nkuye ko aho nihenze yo bari translation nihenze ko yagiswari na kizi cinshi lakini ninarudi yaturira nasema huyu general ana tunampinga, lakini imesemekana ya kwamba tayari amesharudia. Kwa nini hili aliendelea wakati imesemekana kwamba amesharudia? Uyu mugabo ari arme murabona kiya gifaro oh mana waremye Afrika, imagine uwo muntu nk'ubu kuva mu gatondo gushika 24 heures yikora ivyo bintu vraiment. Hiyo tumefanya hivi ni kwa sababu hajarudia. Jana tulikuwa mkikao na komanda region, tukaambia komanda region ya kwamba sisi hatutaki Gasita. Hatutaki Gasita kwa sababu ya hizi zenye mimi na watajia hapa. Za hiyo buasi, usaliti. Kwa hiyo tukampa shurti kusema kwamba aondoke a partir ya jana. Kulikuwa makomunikasyon entre yeye na chef d'état major general na vingine viongozi Kinshasa, wakakonfirme kusema kwamba arudie. Ilikuwa previ batu yetu bawe pale juu tuhakikishe bamueskorte ti ku frontiere tuona narudia. Donc nuva ko umvikanye na gouvernement regional donc ya Kivu ndibaza Sud Kivu komanda wao bavugana na Kinshasa batuwo muntu musubizeyo bari babemereye none barindiye ko bamurungikayo bamweskorta agasohoka. Batu yetu balilala pale mpaka saa niko naongea na mwe kama ni 10h 11h 12h angali pale. Kwa hiyo tunaomba commandement ya region militaire atuautorize soda wetu kupiga masasi na hatutapiga masasi, lakini tunamuomba tu afanye nini, baende na tuko hapa kwa barabara tuone yeye ule anapita, kwa sababu atakuwa na watu yetu anavuka, bali watu wetu watatupatia consigne anavuka, basi activite zinaanza. Anaposema kuvuka avuze ngo arajabutse Bukavu Uvira ugenda c'est pas Kinshasa, hari kiraro, hari urubibe rumeze gute, urubibe hakurikira iki, hoba hari gishamba kinini, hoba hari iyindi site canke Kongo mu bara sindahize cyane pe ariko kumva ko barindiriye ko we asohoka mu Buvira ajabuka, sinze exactement kintu ajabuka. Mumbwira abantu muri muzi Buvira uko bupanze Kavimvira au Mulongwe. Raia wa Uvira labda waishi namna gani kwa sasa? No, raia wa Uvira dairi wanaishi na amani. Haiko swali ya kusema waishi namna gani. Tuko tunatafuta amani. Journée moja ama mbili ya kutafuta amani ni ya mzuri kuliko kuwa na journée za mingi za miezi bandugu wetu kwenye biko Mabukavu Goma biko banalalamika. Neza ko ramwaje ati none se aba bantu bo muri Buvira ko mwazibiye mwagize ville morte abantu bacho babahugute bati ahubwo aba bantu bakwiye kuba bagene kuba mu mahoro, ati misi ibiri twugaye igisagara kugira ngo tugishire mu mutekano ni vyiza gusumvya kujya kundi abandi muri abashaka kuva muri Nord Kivu cyangwa Sud Kivu no separi ya muri za Bukavu bamerewe bariko barahangayika wanalalamika. Ni bora tufanye hii journée kama ni moja mbili zenye tunajua kazi hazifanyiki, na ijapokuwa kazi hazifanyiki mekuko kazi zenye tunaautorize zifanyike kama vile baganga, mafarmasi, bamama wanachuruza mandaga, mavyakula. Bo kumva ko bari kuyama business mu gakorana cyane novuga yari essentiel y'ubuvuzi byo gucuruza indagara. Indagara muri kaya karere kacu barazikunda. Mbego ziko hano je ntakunze kubona indagara mu isoko rekada, ukitukiye mu masoko y'abanya Asia in Asia ndagara anchovies nabwo ari peut-être mbona ubufi bwumye buto bita anchovies neza kwa ndagara.
ariko Bukavu kumenga Buvira kumenga hasa nabi na Bukavu hameze uku canke bauzishe menye aktivite tu ya barabara, hakuna moto, hakuna gari, hakuna nini, me aktivite zingine tunaruhusu zifanyike. Vile morte ya wazalendo baragikoze naguze kumeze nka ville morte na mwakazi ville morte nyene. Sisi tunataka amani na tunataka Gasita arudie. Ikiwa kuko proposition ya mwingine komanda region Asego, si biko ba generale ni ba mingi, meme ba dispo biko Kinshasa. Bo urumva nyene ko bari gusaba barungike undi mu generale ambaye ko Kinshasa. Sepa nta mbe igiso cyo muri Congo kiba kiri Kinshasa, muri Kivu nta muntu aba hari ariko arahakorera. Bo sinzi kujya i Burundi wasanga kumbura hari amaka militaire, sepa Igitega ka militaire, mu Cankuzo ka militaire, Mutukura sepa Bururi ka militaire, bikoroha ko bavuga ati uyu muntu yagakora muri iyi kambi y'Igitega reka tumugire komanda wa region nimba ivyo bagomba gukora, mugakaba nk'umuntu changia n'uyubisi sepa. Donc umva ko biva Kinshasa, ariko sinzi ko abo umuntu abakora Kinshasa cyangwa ko batora mu bantu bariko bakora muri iyo region. Mais en tout cas je ndashaka kuvuga encore ibintu byo muri Congo bi très complexe. Umuntu yavuze ngo kuvuga ngo ibintu bya Gararake, ibintu bya Gararake turavuga kubera bon je ndashaka kuvuga ku Russia, kuri China, Ukraine, Russia, Ukraine, China, Taiwan, Israel, Hamas, Trump, Biden, c'est pas UK Tories versus c'est pas Labour Party. Nibaza ko turekure kugira commentaire. Uri muri region urashama amasho menshi birumvikana kubera ubuzima bwawe budepanda kuri ico, ariko urashaka kustiri kugira commentaire uko bibona, atarwa ngo ubizi vyose, nta muntu abizi. Izo intricacies zo muri region wacu zi très complexe, ibintu byinshi ngaho vy'ama conspiracies n'ibindi abantu batamenya, n'inyungu z'abantu bamwe bashiramo très compliqué. Gusa ndavuga ko amamilise atuma situation iba beaucoup plus complexe kubera management yabo iragoye cyane. Nisho ndashaka kuvuga ikindi nagumye nibaza amamilise nka Wazalendo par exemple, a supposer que dufate ko intambara iheze muri Congo bita inaisha, unaona inzira yose yofata nimba M23 yo captura, nimba bovuga ati mugumaho mwafashe, nimba bovuga ati nimuze tubashe mu gisirikare, in any case dufate ko intambara iraheze ku Burundi yaheze. None dumwe mvuze ko yundi yaheze, dufate ko idaheze, hari parti imwe itsinzwe cyangwa itsinze bumvikanye. None aba Wazalendo baca bakoze iki? Kuko nabumva bamenye commandement militaire, ubaca basubira mu buzima busanzwe nk'uyu mugari kuvasha ko yari nk'umwari basubira kuca kwigisha, baca baintegra mu gisirikare, baca bonne bishoboka ko barintegra bose. Abakomeretse bazoba barabakonesa ko bakomeretse bakogwana igihugu babavuze ibintu nk'ivyo. Todo question je nguma nibaza ko byo muri ya situation muri Congo, it's gonna be brutal, it's gonna be hard. Malheureusement jewe fia nuko muri generation wanje kiya kibazo ntizotora umuti, tuzofa bajya abantu bakiri ko barahangana kujya mu bibona ku buryo ntovuga ngo muzompinyuza cyangwa ntimuzompinyuza so nzobandi, ariko je muri situation iri très préoccupante. Voilà. Aje tubona ko ndibaza ko igihugu kibishoboye nk'u Burundi butarashika mu ntambara yeruye, ko bogerageza izo abantu za ide ya milice bakashira kure, izo mbona kure bakazi je dirais des membres bakumvikana ko abajene b'imigambo ikintu bashinzwe gusa igihe cy'amatora bashobora gutora telefone umuntu. No, nafine kuvyo havejamo harasuma ibyo bintu by'abajene b'i Burundi nta discipline bafise. Je mbona ko kure tous bamaze kuye kufutikwa gose cyane gose, niryo zina bakarivanaho. C'est pas no babita ugwaruka simple, ivyo bihagije batenze kwita izina ry'ubuhizi cyose itangwa IN imbonera kure indukora murabona cyo cyakubwa. Sawa, mugire umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.